CNL uramazemwo igihe kitari gito mu matati. Ibyo byatumye abahoze bawurongoye ku isonga hari agatongo basabitwara mu butungane kugira bikunde basubire ku urongozi bw'umugambi bavuga ko inzego zihari zagiyeho bidakurikije amategeko. Ubuheruka umugwi witwaye warasohoye urwandiko usaba ko urubanza ruburanishwa mu idonido. Inyuma y'imyaka 2 kubera ko urubanza nomero RAP 68 rutaburanishwa ko hari n'abatangiye kwicura ko ushobora kuba ari umukenyuro wo kubuza agatogwasa kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu 2027. Nagomba ntanga umuco ndabamenyesha yuko umuntu yituye isentare acaba umuburanyi. Uwo muburanyi rero Gwasa Agathon yarituye sentare ntahinyuzwa mu gisata gicimanza za leta aho yitwariye abantu barenga umwe. Kugira ngo rero urubanza ruburanishwe umwe wese mu bitwariwe ategerezwa gutanga ibisabwa kugira ngo urubanza rushobore kuja n'idonido. Uru rubanza ruramaze amagaba imbere ya sentare ntahetse cyose zishika 3 aha mucamumva yuko rumaze kuburanishwa. Nubwo rero rumaze kuhamagagwa izi nshuro 3 hariho umwe muri bo atari bwakwize ibisabwa. Umwanya rero ndiko ndavuga bose baramaze gukwiza ibisabwa. Urubanza ibikenewe byose birahari rushikajwe guhabwa isango kugira ngo ruburanwe n'idonido. Murakoze. Amatora ariko aregereza yavuze ati iyo bari umukenyuro kuja barakwega ibintu kugira ngo ntazoje mu matora ko intumbero yari uko amatora aba mu mutekano yari yegweriwe na bose nta sango mumenya imbere yuko iminsi y'amatora iguma yiyongera. Murakoze. Ibi bashoboye kubishikana ku munsi w'ejo isango murazoyimenyeshwa vuba kandi ababuranyi bazoyimenyeshwa mu burenganzira bw'ababuranyi yuko bahabwa isango mbere ya vuba kugira ngo imanza zabo ziburanishwe kanatsinda iyo imanza zishizwe ku rutonde zikaburanishwa. Ni byiza ku isentare, ni byiza no ku gihugu ku imanza zicika zikava mu nzira. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku mushikiranganje ajejwe imigenderanire. Twarabonye urwandiko kumushikiranganje w'imigenderanire rutuma ko umuserukizi w'u Burundi mu Faransa ibindi bihugu vya Buraya hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF mushikiranganje yatumye ko kubera iki inyuma y'amezi 3 gusa ashinzwe ayo mabanga. Hari n'abatanguye kuvuga ko yambaye iceye mu kwimenyekanisha ku rongoye OIF no munsi ari umunyarwandakazi. Mubivuga kwiki? Igisata cha diplomasi burya ni gisata gifise ico ciharije ku buryo ngira ngo ibintu bimwe les gestes zibaye zikozwe pose usanga zigora abantu benshi kugira bazitahure. Iki gisata kigoye kubera gikorera mu bintu bihambaye cyane, ce qu'on appelle les paramètres lourds de la galactique. Tuvuga mu kirundi mushikiranganje nyusa. Hanyuma kenshi rero abantu bafatira ku tuntu duke babonye two hejuru. Ico abantu ibintu biboneka n'ingoga ku maso kuvuga ce qui semble être les évidences canke ama-apparence ibintu mubonye gutyo, ariko kenshi abantu baca bihenda rero ufatiye kuri ivyo bintu ubonye gutyo ugaca kugira de conclusion kenshi usanga wihenze rwose. Mu bijanye n'intwaro, iyo umukoresha ahamagaye umukozi wiwe ati mwico ndakubwira, ivyo ni ibintu bisanzwe cyane.
simbona rero igituma abantu baca babona umengana ikintu gihambaye cyakozwe kidasanzwe cyakozwe ngira ngo baciye bafatira kuri ivyo bavuze userukira UEF aha nagomba menyesha yuko iyo organisation ibifise ikibazo mu Burundi canke uyitwara afise ikibazo mu Burundi uwo userukira Burundi mu Faransa kuko UEF iri mu byo mashira hamwe n'ibihugu userukira Burundi mu Faransa araba ico gihe iyo vyaba ari uko ntawe uri baramuronkayo kubera yabona ko ivyo bayi ibibazo aha rero kuvuga yuko ivyo bafatiye ko nta sana na kimwe ntaco ntaho bifatiye ni vya bindi abantu babona akantu gatoyi bagasimbira ko bakaca bavuga ibintu usanga ataho bihuriye numva rero kubona uwo muntu ngira ngo ababivuze uwo mumenyesha makuru yabonye ikete nyine ryanditse yosubiramo akaraba neza nta kintu kidasanzwe kirimo murakoze